Mwamuse canke mwiriwe bakunze ibondesha kure ya Look Media bakunze ibiganiro ca Look Sport ni kuri wa musi wa mbere canke ku musi wa gatanu dukunda kwashikiriza ibiganiro ca Look Sport nko musanzwe mubizi. Ikiganiro ca Look Sport tuje kwashikiriza kuri no musi wa mbere kije kudufasha gutangura indwi nshasha. Benshi bavuye mu minsi mikuru y'abakenyezi nipfuriza mbere n'abakenyezi badukurikirana umunsi mukuru mwiza uko ni ukwezi kubandanya ukwezi kw'abakenyezi ukwezi kose wa gatatu ukwezi kw'abakenyezi tubipfurize kubandanya muryoherwa kubandanya mugwanira agateka kanyu aho muri hose. Ikiganiro ca Sports no tuje kwashikiriza amakuru y'inkino atandukanye mu gihugu cy'u Burundi ndetse no ku mugabane wa Buraya. Mu Burundi ni cyane umupira w'amaguru ni muri Primus League inkino zariko ziraba umugwi wa Grenoir utsinda Ngozi City igitsindo kimwe ku busa kuri mu ntara ya Ngozi kuri stade Urukundo. Ni umugwi wa Bumamuro kwatakaza amanota abiri unganya n'umugwi wa Flambeau du Centre igitsindo kimwe ku kindi. Ya Bumamuro aje kugombora umupira uriko urahera. Ni muri equipe nationale y'abakuze witwa Sangwa Patrick Mayani yamaze kuba amenyesha urutonde rw'abakinyi 25 agiye kwifashisha mu nkino zibiri zigiye kwahuza n'igihugu ca Cote d'Ivoire ndetse n'igihugu ca Seychelles. Ni muri equipe nationale y'abigeme y'abakenyezi no mu kwezi kw'abakenyezi abakenyezi b'abarundi bariko barabandanya baserukira neza igihugu cy'u Burundi. Abadakwiza imyaka 17 bare batsinze igihugu ca Cote d'Ivoire ibitsindo 3 kuri kimwe. Nayo makuru tuje kwashikiriza muri Look Sports uno munsi uko mubona turi kumwe n'umutumire muri Look Sports uno munsi tumusabe abanze abidondo. Ku mazina ni Misigaro Eric. Ego reka ntikaze bariko baradukurikira aho bari hose kugira ngo banezeranwe nacu. Ntaravyibagira tubanze dushimire cyane abakenyezi b'intamba mu rugamba baraye bavyitwayemo neza, bari mu kwezi kwabo urumva biciye bihurirana nabo umva n'akantu gashasha, bari mu kwezi gushasha nabo batuzaniye ibintu bishasha kabisa. Ego umutumire wacu n'umutumire zo gufashanya amakuru inkino no munsi muri football no mu Burundi muri football ku mugano wa Buraya muri English Premier League. Inkino zageze zirabo no munsi Manchester City ariko biragenda neza. Arsenal ibana itakaza amanota muri ino Cox Otito ya English Premier League. Ni FC Barcelona tashokina urukino rwabo. Ni Atletico Madrid atakaje amanota 3 muri bino bihe bikomeye muri La Liga Santander. Tubanze tumire amateka tuyaduheze tugaruke n'idonido ry'iganiro cacu. Twamaze kuba tugaruka n'iganiro cyacu ca Look Sports idonido y'iganiro cacu tugihere muri Primus League n'urukino ni ihiganwa ry'uno mwaka riganwa ridasanzwe cyane. Tugeze muri Cox Otito y'imigwi ibiri umugwi wa Grenoir kuva mu ntara Makamba umugwi wa Bumamuro kuva mu ntara Cibitoke ziriko zigwanira cyane gose kino ikombe ca Primus League cy'uno mwaka. Ona ko ni Grenoir yaje kuba itakaza yaje kuba yironkera amanota 3 atoroshe ariko iratana amanota 3 mu ntara ya Ngozi stade Urukundo. Bari batembereye umugwi wa Ngozi City baza kutsinda igitsindo kimwe ku busa. Umugwi wa Bumamuru watembereye mu ntara ya Gitega uza kunganya igitsindo kimwe ku kindi n'umugwi wa Flambeau du Centre. Maze Grenoir ibandanya gusumbya amanota 2 Bumamuru gushika uno munsi ku rutonde. Umutumwa wacu tumaze rega uno munsi umugwi wa Grenoir n'umugwi wa Bumamuru kuno kuno ko barwanya igikombe uri kubona gutyo. Aracariho umwanya ukwiye ntitwoyoshoka tuvuga ngo ni Grenoir nubwo iri imbere yuko hageze yuko twovuga yuko ari tena di titre canke ishobora gutahukana igikombe vyoroshe. Oya, haracari kare ariko urabona ko ari Grenoir riseriye cyane irakora irashiramo ingufu nyinshi kugira ngo irabe ko yoshika kwihangira ryayo yihaye. Ni Bumamuro nayo ubona ko irazirasamara ugasanga amanota mamwigira yatakaza itara yo gutakaza kuco usanga irikira hakaryo keza bimugwi wa Grenoir ukomoka mu ntara ya Makamba usanga iwuhaye akanya keza byo kuri ko kwegereza igikombe. Uno musasikaye inkino zigera kuri nzi kugira ngo Primus League no mwaka irangitse. Uno musi Grenoir isumbya amanota 2 umugwi wa Bumamuro. Mbega kubgaho ubona ko n'umugwi wa Grenoir birakunda ko ushobora gutahukana kino kombe muri zino nkino zisikaye. Ego cyane birakunda, bisaba gusa ko baba regiriyere bagumizako, kuko mu gihe batogumizako amanota 2 ni make cyane biroroshe ko mu gihe batakaje rimwe gusa umva ko ari amanota 3 baba babuze
mu gihe babasumbye ku mamora amanota abiri urumva ko deja biba vyamaze guhera baba bamaze kubatanga imbere aca usanga rero ka karyo karabacitse. Ni kuri no 2023 muri Primus League haje kuba n'urundi rukino rwaje kuba nuvuga ko uwo gwitwara urukino rwaranze inondwi nk'iyo bayibesha umugwi wa LRB Amasipiri waje kubutsinda umugwi wa Academy Dea ibitsindo biri kubusa. LRB Amasipiri yaheruka amanota 3 kera cyane urako uno munsi mu nkino 23 ufise amanota 9 gusa umugwi wa LRB Amasipiri. Izo performance zabo ayo maforme yawo ubona ikibazo cyo kibi birafise sense ko umugwi ushobora kina inkino 23 ukaba ufise amanota 9 gusa. Birakunda kuko keshi mu ntango biragorana kuko ikintu ca pre-season ndagaruka kuri Aigle Noir kuba tubona Aigle Noir kiraduga ku rugero rwiza kamaze kwereke ko ari Aigle Noir igenda itegura pre-season yabo iba nziza barajabuka mu gihugu ca Tanzania bagategura umwanya ukwiye ariko n'aya ma equipe zama Sipiri Academy Day usanga zititunganije neza mu ntango aho usanga abakinyi babije gutangura ihiganwa batarayegerana mwese babanza kuronderana ariko uyu mugwi wa Aigle Noir wo bica biworohera ariko ndagaruka rero iyi Amasipiri kubona igarutse kuronka aya manota nuko bariko barikangura bariko barabona yuko turi mu mpera ziri higanwa rya Primus League Burundi nuko rero bategezwa kurwana kugira ngo barabe niburi ntibakoroke kuko gutahukana igikombe ndabona ko byo biragoye ariko ntibakoroke hanyuma n'ubu babandanye bafatira bari hagati na hagati batafise ikibanza kibi ariko umva kari mu mpeba ariko bararondera kugira bagwanire kuguma muri Primus League Burundi. Namakwiye ko aravuga muri Primus League ariko imbere yuko twegera imbere nibaza ko ubanze tubwire izindi nkino zabaye ingene bagiye baratsinda mu nkino zabaye. Ego cyane ni Dynamique yariko iratsinda igitsindo kimwe mu gwa Musoshuga ariko kandi ni Musongati yariko iraronka ibitsindo bibiri ku gitsindo kimwe ca Interstar ni Rukinzo yariko iraronka ibitsindo bibiri imbere ya Message Ngozi ariko kandi ni Olympique Star yariko iranyagira kabisa ibitsindo bitanu kuri kimwe umugwi wa Vision 2026 ariko Kayanza nayo hariya mu Kayanza United ariko iratsindirwa ku kibuga cyayo na Vitaro ku bitsindo 4-2 ariko kandi Bumamuru yari kiranganya na Flambeau du Centre igitsindo kimwe ku kindi. Nizo nkino zaje kubakunzwe ya 2023 ubona ko imigwi ino munsi ya Olympique Star mu gwa Vitaro muri no deuxième phase ubona ko ni Vitaro iri en forme cyane ku rugero rushimishije ubona ko iri kwirarondera kuja muri no top 4 kandi turavye mu nkino zisigaye ari ibintu bigishoboka. Twamaze kwivuga no mu Aigle Noir no munsi wacari imbere usumvya mu Bumamuru amanota abiri hasigaye inkino ndwi uno munsi ninde aje gutahukana ino Primus League. Tuve muri Primus League twerekeze muri equipe nationale umuseruka gihugu intamba mu rugamba wabakuze uwitwa Sangwa Patrick Mayani amaze kuba asohora urutonde rw'abakinyi 25 agiye kwifashisha mu nserukira gihugu n'urutonde twaje kubona abakinyi bagaruka muri equipe nationale bitwa wa Marco Waymans n'urutonde twaje kubona abakinyi bake cyane bakina muri Primus League harimo umukinyi umwe wenyene ubwo rutonde uruvuga ku ikintu musi n'urutonde navuga ko ruhagarikiye cyane ku bakinyi b'abarundi ariko bakinira mu bindi bihugu kuko urabona ko uyu Keve nico yitungiye niwe batumye ko akina mu mugwi wa Aigle Noir rero novuga yuko niwe wenyene akina muri Primus League. Bon uyu Keve nico yitungiye je ndashima kuba ari ngaha mwari no rutonde mugabo ariko birerekana ko akaranga ka Primus League ucumengo mu Burundi hariho kugabanuka cyane kuko umaze kubona mu ntamba mu rugamba hashobora guseruka uyu mukinyi umwe ucubona ko sinzi abaselektiona ko ico bafatira ko ariko urabona ko abakinyi bakinira ngaha bahabwa umwanya muto cyane usanga bihutiye ababa bajabutse hanze y'igihugu ariko nka cangaruka nkaraba ibi bihugu twegeranye nk'u Rwanda na Tanzania Tanzania Simba na Young Africa ziri imbere cyane ukabona ko utoza kuzigereranya ubunyene
n'izi za Bumamuru, ariko ukabona yuko ijya yindi migwi yayo yo hasi nawe nyene ugiye ukagereranya n'iyo mu Burundi, kiretse gusa baba badusumbya ibintu by'uburyo na ma investissement yari imigwi yo hasi, ariko gace usanga uwo mukinyi imba kina muri Gorira canke Mukura canke Rutsiro, gace usanga yaje mu ntamba mu rugamba, hariho nk'uwundi akina muri Flambeau du Centre canke Vitaro akina neza, gace usanga ntiyahawe ako kanya. Uvuga ati kuba harimo abakinyi bake b'abarundi naza ko ni abagira selection batabaho bataha agaciro ihiganwa rya Primus League. Ku ruhande rumwe ndabishira ku tagaha agaciro abakina muri Primus League, ariko nkagaruka kandi nkavuga ati ko haba ubwa mbere bakabanza hakaba preselection, ndavyize neza ko babijejwe baje hamwe bakaraba ati uyu muntu uko tumaze kubatuma ko ubwa mbere ko bigenjeje turabona yuko umuntu ari hejuru, nivo yiwe urugero rwe ruduze cyane kurusha uwundi. Nibaza ko ni bica bituma abakinyi bakina muri Primus League nabo bipfuza kongeza ingufu kugira ngo babashe kuja muri equipe nationale. Nibaza ko twumva ko equipe nationale tubanje gukeza witwa Kevecho yitungiye, ona ko niwe Murundi wenyene ari mu bakinyi 25 bagiye mu ntamba mu rugamba, ibaye mbere ari nayo selection yiwe ya mbere muri equipe nationale na muri Les Hirondelles. Tuguye mu guserukira gihugu, ariko muri kano kanya mu guserukira gihugu abigeme badashikana imyaka 17 baraye batsinze umugwi wa Côte d'Ivoire mu nkino zo gukurakuranamo muri Coupe du Monde yaba U17. Ni Burundi bizindo 3 kuri kimwe cya Côte d'Ivoire babatsindiye mu gisagara ca Abidjan muri Côte d'Ivoire. Navuze kare mu ntango nabivuze neza kare kubanza gushimira bano bigeme n'ukwezi kwabo, none raba batanguranye n'ibintu bishasha n'ibintu vyiza, kuronka amanota 3 mu gihugu tuzi nka Côte d'Ivoire, ni ibihugu biba byaradutanze muri development ya football, aho usanga bo baramaze kuduga hejuru cyane. Kubona rero izi ntamba mu rugamba z'abigeme zishobora gutsindira hanze ku kibuga atari iwabo bakaronka ibitsindo 3, umva ko hari difference y'ibitsindo 2, umva ko ari intango nziza cyane. Biroroshe kwizera cyane ko mu gihe nabo bazoba bakiriye iyo Côte d'Ivoire bashobora no kuronka ibitsindo bisumba yego cyane. Ni Côte d'Ivoire bazoyakirira urukino Uburundi buzokwakira Côte d'Ivoire, ariko bazokinira muri Côte d'Ivoire nyine ku munsi wa gatatu. Bazokwakira ku kibuga cyaha, ariko urumva bo bwa mbere bari bagiye bafise mu mutwe ati ni Côte d'Ivoire iraturi hejuru, mugabo ubwa mbere nk'abakiriwe barerekanye difference y'ibitsindo 2 iri hagati yabo. Biroroshe rero kumva ko ubu naho bakiriye kandi bamaze kumara iyo difference, biroroshe kumva ko bashobora kwiremamwo ico cizere nk'aho mengo bari ku kibuga cyabo nkuko bariko barakira iyo Côte d'Ivoire, maze bakarashobora kuronka ibitsindo birenze ivyo. Ego cyane biroroshe kubona. Imbere ko tuva mu gihugu cy'u Burundi, sinzi ko banza tubwira amazina y'abandi bakinyi bahamagawe mu serukira gihugu. Ego abanyezamu ni Jonathan Ahimana, Onezime Rukundo, Mateo Nkurunziza. Abakinyi b'inyuma ni Frederic Sabiyumva, Christophe Nduwarugira, Omar Musa, Niyukuri Cross, Kevecho yitungiye, Marco Weymans nawe yagarutse, Yusufu Ndayishimiye nawe akinira umugwi wa Nice, nawe urabona ko bashoboye kumugarukana, naho bamwe baguma bidoga bavuga nko kumengo ni Yusufu Ndayishimiye baduta yuko kumengo aje mu Burundi arafise ukuntu agabanya utuguvu gake, bamengo ntari karitangira neza igihugu, ariko nibaza ko ari amajambo y'abafana n'umujya n'umuprofessionnel arakuze mu mutwe, ivyo ndavyibaza neza ko atavyo yokorerako. Ariko nawe nyene ko yashoboye kugaruka. Abakinyi bo hagati ni Mudere Akibar, Musangari, Parufe Bizoza, Trezor Mos, Shasire Nahimana, Abed Bigirimana, Eri Erdinho Mokono na Jody Liyongora. Ariko kandi n'abasatirizi barahari kabisa, abasatirizi nka Bienveni Kanakimana, Jean-Claude Girumugisha ariko arabica bigacika kabisa, agezweho kino gihe Girumugisha ariko aravyitwaramo neza cyane. Hariho n'uyu Bertrand Nishimwe Mvuka, Mohamed Yamis, Bofise Kareb, Sudi Abdara na Pacifique Niyongabire.
n'abakinyi 25 baje kuba bakina inkino zibiri. Uburundi bugiye gukina n'igihugu ca Cote d'Ivoire ndetse n'igihugu ca Seychelles. Neza ko amakuru y'akavuga mu Burundi twoyaciza hano, tubanze tumire amateka toya duheze tugaruke cyo twerekeza neza na neza English Premier League mu gihugu cy'Ubwongereza. Inkino zitandukanye ko mubizi ni top 6, tubanze turiko tubashikiriza inkino ingene zaje kwa zigenda. Tumire amateka toya mu mwanya muto hama duheze tugaruke. Twamaze ko tugaruka, twerekeje neza neza uno munsi turi muri kano kanya tuvuga turi Anfield Road Park. Umugwi wa Liverpool waje kuba utsinda umugwi wa Southampton, umaze ubandanya ukreza ku kibanza ca mbere cyo muri English Premier League. Yani umugwi wa Liverpool waje kubutsinda ibitsindo 3-1 umugwi wa Southampton. Haba n'izindi nkino zitandukanye, umugwi wa Chelsea utsinda Leicester City ibitsindo 1, Tottenham Hotspur ibitsindo 2, Bournemouth ibitsindo 2, Manchester City ubusa, Nottingham Forest ibitsindo 1, Arsenal the Gunners 1, Manchester United ibitsindo 1. Ni izo nkino n'imigwi itandatu isanzwe ikomeye muri English Premier League. Ubwira resume y'ingene ino journée muri English Premier League ni 28e journée iyo yaragenze ku bwawe ubona mu majambo make ahezine. Ni ibintu biboneka. Liverpool uno mwaka yashavuye kabisa, yari kumbuye English Premier League. Urabona ko ikira byitwaramo neza, babaye seriye cyane nagiye kutangura kubibona ko aba bantu bafise ihangiro rikomeye byase ko barekura Trent Alexander-Arnold. Byari biboneka cyane ko muri kwezi kwa mbere guheze ashobora kugenda umugwi wa Real Madrid, ariko umugwi uravuga ati twobura duhomba amahera twomuguza, ariko tubanze duprofite ibi bihe byiza turimo maze dushobore gutwara English Premier League pourquoi pas Champions League kuko barashafise amahirwe. Ndavuga ko Liverpool rero n'umugwi uri seriye cyane ku gikombe. Je ntanga n'amahirwe menshi cyane kuri Liverpool, ariko nkagaruka kuri Arsenal irahindagurika cyane. Arsenal irahindagurika kuva mbere, haba basatirizi babo bagiye baragira imvune, irahindagurika ugasanga irikira takaza amanota hahandi utari wibaza ko yo yatakaza. Ariko ni Arsenal nayo nyene irakwiye kwiga cyane kwiki kintu cy'ubusatirizi, kuko ibi bintu twagiye kubibona mu mugwi wa Manchester City. N'umugwi wari wubatse neza, ukwiye neza, mugabo bakamana ikibazo cy'umunimero 9, aho wasanga umugwi uri collective cyane, tiki takirakwiye, mugabo bagakina ibintu byinzo, ugasanga bafashe umugwi kuri possess ishika mbere na 80%, ariko hakabura bya bitsindo, bakabura za ntsinzi mu gihe batari kuzigura, aho wasanga hari na Champions League umugwi wa Real Madrid wagiye urabatwara kubera kubura umunimero 9. Ariko ni rero na Arsenal yari kwiye kwigira kuri umugwi wa Manchester City, ukarondera umunimero 9 yuzuye cyane, ku buryo uko nkunze kuraba ukuntu bagiye baratakaza kenshi baba bari hejuru muri possession de la balle, ariko ugasanga ibitsindo babigutse canke nico barose barakigomboka. Bangaje umugwi wa Manchester United uno musi mu kibanza ca 14 muri English Premier League. Twavuga ko ni resultat nziza ko Arsenal canke ni resultat nziza kuri Manchester United. Je ngarutse nkaraba ibihe umugwi wa Manchester United urimo, novuga ko ari ni igikorwa ciza cyakozwe n'uyu wa Mourinho kuba yatahukanye inota rimwe, kuko uri kuraraba byari byoroshe kuvuga mukuru rukino ruba yuko Arsenal ari amanota 3 ishobora kwironkera byoroshe, kuko ni Manchester United yari kiraca mu bihe bibi cyane, aho utsindwa ukuntu hari ibibazo bya famille Graza, hakaba ibibazo byo kuguma bahindagura abamenyereza, umva instability iruzuye cyane. Byari byoroshe kubona yuko Man U yoshobora gutakaza, ariko urabona ko uyu Amorim ikintu haranira kabisa, imigwi ikomeye mu Bwongereza arayigwanira agateka ka Man U. Edayere ni wo mugwi ufise ibikombe byinshi muri English Premier League, urabona ko agerageza kurwanira ako gateka. Ni Manchester United no musimwe wa 14, Arsenal ibikana ca kabiri, n'umugwi wa Liverpool ibikana ca mbere. Manchester City yaje gutsindwa n'umugwi wa Nottingham Forest uja mu kibanza ca gatanu. Yesu no musimwe Manchester City tuvuge ko iri ameziri, kuko no musimwe wa kane Chelsea ubasumbye amanota 2. Yesu Manchester City iri ameziri yo kuheza iri muri top 4 kugira ngo izokine Champions League mwakunze. Biracakunda. Ikintu gusa mbona ko kigoye kuvuga ubunyene ni gutwara English Premier League, gutwara EPL. Ndabona ko biriko biramera nk'ibigorano, uravye ekare hagati ya Liverpool
Manchester City urabona ko atari nto ariko kuja muri top 4 biroroshe cyane kuko n'uyu mugwi wa Manchester City nubwo uba waciye mu bihe bigoye nkunze kubona cyane vya bihe vy'uburuhe vy'umusunikano w'inkino nyinshi mu mpera za sezo aho usanga iyi Manchester City iriko iravyitwaramo neza mbere ubuhonoka ko bigiye kumera nk'ivyoroshe kuko aho bahora baba bariko baratebera cyane muri UEFA Champions League urabona ko bamaze gusezererwa n'umugwi wa Real Madrid urebe biroroshe kubashiramo ingufu kugira ngo barondere iyo top 4 biroroshe cyane rero ko boyijamo ego na makuru no mutuje tuva muri English Premier League twerekeze neza La Liga Santander Real Madrid yatsinze umugwi wa Rayo Vallecano ibitsindo 2-1 umugwi wa FC Barcelona washoboye gukina bivanye n'impanuka yaje kuba ihaba babura uwitwa Carles yarasanzwe ari umuganga wa equipe ya mbere wa equipe A ya FC Barcelona ubona ko urukino bari gukina n'umugwi wa Osasuna baje kuba rusiba rutaje kuba rukino ni Atletico Madrid yatakaje amanota 2 amanota 3 batsindwa n'umugwi wa Getafe no munsi no lite ya La Liga Santander nayo uyikwibona nguma ndabivuga mu gihe iyi migwi irikiraho tuzi muri La Liga cyane ni imigwi itatu iyindi za ikurikira mu mbavu aha ndavuga umugwi wa FC Barcelona ndavuga Real Madrid havuga no mukeba wabo Atletico Madrid ariko mu gihe imigwi ihuriye kugwanira igikombe ukunda gusanga cyane uyu mugwi wa Atletico Madrid uriko uratakaza amanota mu buryo budasobanutse aho usanga iyi Atletico Madrid iriko iratsinda iyi migwi ikomeye ya Real Madrid na FC Barcelona ariko kwacu usanga ikiratsindwa n'imigwi twari twita kari mitoyi yari ikwiye guprofita ko ayo manota 3 hanavuga hari bizi za Getafe hazamwe izo za Mallorca n'izindi aho usanga rero ikiratakaza ayo manota yari nkenerwa kuko bobo iyi migwi ya Real Madrid irayihahamira cyane usanga iyi Atletico Madrid kenshi amanota mabita itahukana imbere ya Real Madrid kuronka inota rimwe ushobora usanga rero bariko barafina cyane hageze ko bahura na yayi imigwi mitoya aho umengo nta ruseriye bwishi babushizemo rero nkaye ndabona ko ego bose baracafise amahirwe yaba bijana kwijana ariko urabona ko umugwi wa FC Barcelona n'umugwi wa Real Madrid byoroshe kuvuga ko bari imbere gato cyane mu kugwanira igikombe kuri Atletico Madrid. Ni Real Madrid no musiko yafashwe n'utwa Kylian Mbappe kuva muri 2025. Kylian Mbappe amaze kuba atsinda ibitsindo 15 muri 2025. Afise ibitsindo 29 toute compétition confondue muri Real Madrid. Afise ibitsindo 18 muri La Liga Santander uno mwaka. Twibukanye ko no mwaka wa mbere ubona ino evolution Kylian Mbappe muri Real Madrid igiye kugarukira. Ni Kylian Mbappe ariko aravyitwaramo neza vyarase mu ntango ukuntu ashobora kwiyegeranya n'abandi kugira ngo ashobore kuronka umusaruro mwiza ariko kandi biratahuritse kuko ubanza kuraba ibihe yaraje mu bihe novuga ko aje mu mishani mirano hagati yawe na Kerayifi mu gwa PSG ntivyari byoroshe cyane kuko yaje umengo ntibabibona neza nkaho umengo abaye nk'igihemu nkaho umengo ntatahura ibyo barimo aza yari yafatiwe n'ibihano ni Kylian Mbappe rero yaciye ashika asubira kwisanga mu bindi bihe bibi aho yagiye kwisanga na occasion yarosa zihusha mbere bamuhana ama penalty biranka Kylian Mbappe amera nk'uri karatakara cyane ariko aba bantu baba bari professionnel cyane hari ukuntu bamaze gukura mu mitwe urabona ko no kwitombora yagize kuri aba ba idole biwe nka Cristiano Ronaldo n'abandi ukuntu baje baramwankuraje bamubwira ati we Kylian Mbappe ntivyoroshe kwa Real Madrid ariko utegerezwa kwiyadabuta ni buke kandi bizogenda neza rero novuga yuko Kylian Mbappe biriko biragenda neza kandi ikintu kimukiza uyu Kylian Mbappe nuko arafise indero n'umuntu ubwa mbere arakora hanyuma akubaha iki kirafasha cyane aho abakinyi benshi bamaze gushika muri ibi bihe usanga bariko barashwana maze ugasanga bariko baragenda kagiri ugaca usanga kariyere yabo irangiriye boni ayo makuru twako turabashikiriza no munsi ni ahiyo zagarukirije ariko no munsi mu Real Madrid uri mu kibanza cya kabiri FC Barcelona ubwo itakiye urukino rwabo bari mu kibanza cya mbere n'amanota 57 Real Madrid iri kibanza cya kabiri n'amanota 57 nyene FC Barcelona ibasumbya ibitsindo Atletico Madrid iri kibanza cya gatatu n'amanota 56 reka tubashimiye mwe mwese bakurikirana Look Sport yo kuno munsi ishimire n'umutumire wanje ego ndagushimire nanje ariko kandi dushimire n'abari ko baradukurikirana na makuru yarako tubashikiriza ni ikiganiro cya Look Sport yo kuno munsi wa mbere kirangiriye hano kuko mubizi isango
ni ku munsi wa gatanu mugire aho muba mwubawe.